Ndagusuhuje nkuha kaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iri joro ry'umunsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo rya 21 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkwipfurize ijoro ryiza ndetse no kubandanya uraruranirwa, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania, mwese ndabahaye kaze. Mwibutse ko kwibutsa ko tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Mu ntara ya Bururi, abacamanza batatu ba sentare nkuru TGI barapfunzwe kubera umwikeko. Iyi ni iyindi ngendo izokwica ubutungane. Amazina yabo ni Nizigiyimana Leonard, umucamanza avuka mu ntara ya Makamba, Mukeshimana Irene, umucamanza avuka mu ntara ya Ngozi, ndetse na Ngendakumana Antoine, umucamanza avuka mu ntara ya Cibitoke. Aba bazi bakaba bavuga ko bari mu bacamanza bafatwa nk'intungane muri sentare nkuru ya Bururi. Narakugeza ko iyo nkuru itari nziza ku buryo buramvuye, womenya ko uyu muriko murabona ku isanamu ari umuhungu wa General Gervais Ndirakobuca kw'ihoteri ya se Indora, hakaba hari muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2022. Umuhungu ari kw'iterefone akaba akikujwe n'abapolisi 4 bafoye inkoho. Aho se yari akiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi. Ise niwe yari umushikiranganji ajejwe abo bapolisi. Uwo muzi neza yatwandikiye ico gihe agira ati: "Uyu ni umuhungu wa Ndakugarika." Ifoto ikaba yafatiwe kw'ihoteri ya se Irindora muri komine Bukinanyana. Aho Ndakugarika asanzwe avuka. Jewe nsanzwe mba mu Cibitoke ca Rugombo. Uwo muhungu ataduganye vewiti ifise purake ya leta, adugana sura mbaya ya leta nyene. Ntibagiye ko hatemberana n'inkoho muri iyo miduga yose. Dusanzwe dufise ayandi mafoto y'uno muhungu akunze kwifotoza afise ibikoresho vy'inzego z'umutekano. Abana b'abategetsi barakunze kwibaza ko bafise ivyubahiro vy'abavyeyi babo. Abategetsi bokwiyubara cane mu ndero baha abana, bakabigisha kubaha amabanga y'abavyeyi babo, ntibibaze ko banganya ivyubahiro nabo. Iyo batabikoze gutyo, abana barakora amakosa akomeye, iyo ubutegetsi buheze naho bikabagora kuba mu bihe bishasha. Ubu turiko turonka amakuru y'abana b'abajenari n'abakoroneri batanguye gufatwa mu madosiye y'ukugandagura abantu nk'uko base bahoze bavugwa muri iyi myaka iheze mu mabi yo kunyuruza no kugandagura abantu. Birateye ubwoba. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru, nuko mu ntara ya Bururi hari abacamanza batatu ba sentare nkuru TGI bapfunzwe kubera umwikeko. Iyi hakaba ari iyindi ngendo izokwica ubutungane. Amazina yabo ni Nizigiyimana Leonard, umucamanza avuka mu ntara ya Makamba, Mukeshimana Irene, umucamanza avuka mu ntara ya Ngozi, Ngendakumana Antoine, umucamanza avuka mu ntara ya Cibitoke. Aba bazi bakaba bavuga ko bari mu bacamanza bafatwa nk'intungane muri sentare nkuru ya Bururi. Mukeshimana na Ngendakumana bari bakiri bashasha aho i Bururi. Haraciye amezi badugijwe bagakurwa mu masentare y'intango yo mu zindi ntara. Bose uko ari batatu bahagaritswe ku wa gatatu w'indwi iheze kw'igenekerezo rya 16 z'ukwezi k'umunani 2023. Bagirijwe ivyaha bikomeye cane vyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Nayo kandi mu yandi majambo, abo bacamanza bagirizwa ko bakoranye n'abamaze iminsi bavugwa ko batemagura abantu muri iyo ntara ya Bururi. Aho hose ni kubera bafashe ingingo yo kurekura vy'agateganyo abantu 8 kuri 15 bafashwe bagirizwa ko bakoze ubwo bwicanyi. Urubanza rw'abagirizwa kwica abantu i Bururi
Mu kwezi kwa gatanu guheze haravuzwe abantu benshi bishwe batemagujwe imipanga mu ntara ya Bururi. Bamwe mu bagize leta y'u Burundi bararungitswe mu manama yo guhumuriza abanyagihugu no kuremesha buramatari w'iyo ntara Colonel Leonidas Ngenzamaso. Ico gihe vyaravuzwe cane ko ubwo bwicanyi bwoba bwari butumbereye kwerekana ko buramatari ataco ashoboye. Haravuzwe bamwe mu bategetsi bakomeye boba bari babifisemwo inyungu mu ntumbero yo gusubirira Leonidas Ngenzamaso canke n'imiburiburi bakore ku buryo atohava ahabwa amabanga akomeye kurusha, nko kurongora intara nshasha ya Burunga. Leonidas Ngenzamaso bamutinya kubera bamuvuga ko ari umugenzi wa Perezida Ndayishimiye. Haranavuzwe kandi ibindi bikomeye cane mu rwego rwa politike vyoba biri mu mugambi w'abashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Abantu 15 bikekwa muri ubwo bwicanyi barahagaritswe n'iperereza bamara igihe kinini mu busho bw'iperereza. Muri abo bafashwe twarababwiye nk'umudandaza yitwa Yoweri. Bamwe mu bafashwe bariyemerera ico caha abandi ntibacemera, nka Yoweri ari mu batacemera. Uwitwa Niyubushobozi James batazira Majoro yaremeye icaha agira ko aratanga amazina yabo avuga ko bakoranye. Benshi mu bafashwe bavuzwe n'uwo James, ariko ageze imbere y'ubutungane James yarahinduye imvugo. Yavuze ko hariho abantu 8 yabesheye kubera amahiri yariko arakubitwa mu iperereza. Yavuze kandi ko iperereza ryamutegetse gusubiramwo ya mazina yose imbere ya parake, ko atabivuze baca bamusibiza mu gasho k'iperereza. Nawe atinya gusubira gukubitwa aca arasubira kubesha ageze muri parake. Aha mwomenya ko na parake yagiye kubasambishiriza mu iperereza nyene. Birumvikana ko iterabwoba ryagumyeho ku banyororo. Abacamanza barabajije parake ko hari ibindi vyemezo ifise kuri abo bantu 8 James yemeza ko yabesheye. Parake yavuze ko ata kindi ifise kiretse ivyavuzwe na James. Mu gihe ata bindi vyemezo parake ifise, uwabavuze akaba yemeje ko yababesheye, nta kindi abacamanza bari gukora hatari ukurekura abo bantu 8. Abo nabo ni Nitunga Daniel, Ndimubandi Emmanuel, Nzeyimana Elia, Ndayishinguje Albert, Kwizera Abudenehimani batazira Leonel Jospin, Nteturuye Elise, Manirambona François ndetse na Nsengiyumva Aime. Umwe muri abo 8 babeshewe yitwa Ndayishinguje Albert. Yaranabajije ikibazo gikomeye ati nimumbwire ingene nabaye muri abo bicanyi, hanyuma uwa mbere batemye hakaba ari mushikanje. Perezida Ndayishimiye arabe neza hariho abamubesha. Uko iperereza ryakoze amatohoza ku bwicanyi bw'i Bururi biraboneka ko harimwo ibinyegezwa. Iperereza rikeneye ko haboneka gusa ababwagirizwa, ariko ntirishaka ko ababifisemwo inyungu bamenyekana. Abantu bafashwe ni abantu bato bato cane ku buryo bitaboneka inyungu babifisemwo. Abategetse ubwo bwicanyi ntibaboneka kandi ntibakurikiranwa. Umuntu aca yibaza impamvu iperereza rikeneye ko hapfungwa cane cane abantu riterekana neza uruhara bagize muri ubwo bwicanyi kandi ntirirondere ico bari bashaka mu kubikora. Amatwi adusumira avuga ko ingingo yo gupfunga abacamanza barekuye vy'agateganyo abo bantu 8 James yemeza ko yabesheye ryavuye muri CNDD-FDD. Tubibutse ko kuva mu ntango hari amakuru yavuga ko uburongozi bwa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bwoba bufise ivyo buzi kuri ubwo bwicanyi. Ibi bisigura ko umugambwe ufise inyungu ko ubwicanyi buguma bwagirizwa abashobora kuba ataco babuziko, maze ababutegetse bakaguma bakingiwe. Ikindi gitangaje n'ingene umunsi abo bantu barekurwa haciye hicwa uwundi muntu atemaguye mu ntara ya Bururi, kugira berekane vy'ukuri ko abarekuwe aribo bari basanzwe batemagura abantu. Koko umuntu yorekurwa vy'agateganyo akaca yiruka gukora ca caha baca bamushirako? Nayo kandi Perezida Ndayishimiye arashobora kwica ubutungane.
mu ntumbero yo kurwanya abacamanza barya ibiturire bakarenganya abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye ariko arakora irindi kosa ryo kwibaza ko ari we afise ukuri ku bintu vyose, ku buryo yoza arategeka abacamanza uko baca imanza, maze uwutaruciye uko Ndayishimiye avyumva agaca afatwa agapfungwa. Ivyo ntibibaho. Naho avuga ko yize amategeko, hariho ibizoba vyaramucitse. Umucamanza nategeka uko aca urubanza. Umucamanza aca urubanza yisunze amategeko kandi akisunga aho yumva ukuri kuri. Ingingo yiwe idashimwe, urubanza rurunguruzwa maze umucamanza akurikira agasambura urwa mbere. Ntabwo kuba umukuru w'igihugu yitwa umucamanza kizigenza bimuha ububasha bwo kwinjira mu manza zitaragera ku rwego rwiwe. Mu minsi iheze twaridogeye cane abacamanza bo mu Kirundo kubera bambitse ibara umunyeshure Christella Ndayishimiye, bamwambika icaha kitanashoboka kugira bamupfunge. Ingingo yabo yabonekesha akarenganyo kadasanzwe kandi vyaboneka ko hariho intumbero yo gukingira uwakoze icaha. Benshi bariketse ko aho hantu hariwe ibiturire. Twarashimye ko umukuru w'igihugu yiyamirije ingendo y'abo bacamanza barenganya, ariko yoraba ntagwe mu mutego wo kwibaza ko agiye gusubirira abacamanza ku buryo azohora aca imanza, uwutabikoze uko ashaka hakaca apfungwa. Abahanuzi b'umukuru w'igihugu bomufasha ntaze aragwa mu makosa. Biraboneka ko batariko baramufasha. Sinibaza ko hari umuntu yize amategeko yoshigikira ivyakorewe abacamanza Leonard Nizigiyimana, Irene Mukeshimana na Antoine Ngendakumana b'i Bururi. Ndazi neza ntakekeranya ko umushikiranganji Domine Banyankimbona nk'uwahoze ari umucamanza abona neza ko abo bacamanza barenganywa, ariko kubera Perezida Ndayishimiye yamaze kubivuga ko biragoye ko umushikiranganji yobihindura. Nibara kumva abacamanza baciye bagirizwa ko bakorana n'abicanyi. Nimba Procureur afise ivyemezo vyerekana ko barya 8 bakoze ubwicanyi hanyuma akanga kubitanga, niwe kumbure yonabibazwa. Hari ikindi gihambaye mu butungane badakwiriye kwiyobagiza. Ntibirekuwe ko umuburanyi ahinduka icabona ca parake. Nimba parake itagira ivyemezo, ntishobora kuvuga ko icabona cayo mu kwagiriza uwundi muburanyi ari uwo isanzwe ikurikirana kuri ico caha nyene. Gupfunga barya abacamanza 3 b'i Bururi ni iterabwoba rikorewe abandi bacamanza bose bazosasa muri urwo rubanza. Uwuzohirahira akagira uwo yejeje amenye ko nawe azoca yagirizwa gukorana n'abicanyi. Abakunda ubutungane nimuhaguruke, iri ni ibara mu gihugu.